Abarundi barayamaze bati aho umukecuru atoye uruhindu ahita mu ruganda, kandi rero ngo umurima mwiza uwucamo kabiri, incuro rimwe ntuhaca nk'umurozi ntuhaca mu murima rimwe ko abagiye guhamura. Rero turabaha ikaze muri kino gikorwa kigira kabiri nkuko nari mpeje kubivuga. Ndabwira yuko ari gikorwa twatanguye umunsi twari hano nyene muri kino kibanza. Turababwira tuti ni gikorwa kizogenda kirakura, ko imisi zoze genda irakurikirana. Ubu rero nkuko mubibona twarakuze, amaso yanyu abasumira, murabona ko hano imbere dushajije. Hamavu y'ivyo hariya kuri bash murabona ko hari impinduka, impinduka zabaye cyangwa iterambere. Si n'impinduka ahubwo ni iterambere ryabaye mu ndinganizo nyamukuru ya kino gikorwa. Muri make rero novuga yuko ari gikorwa cyahinduye isango. Twaje ngaha tubabwira itariki 19 z'ukwezi kwa munani, mugabo rero mu nyuma byarabonetse yuko hahindutse isango kiza imbere gatoyi ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani muri kino kibanza nyene. Aha rero amasahani yaya nyene ku bisaha 12 gushika aho tuzoba turangirije. Hama byinshi turaza kubibandanya tubihanahanako muri kino kiganiro. Hambavu y'ivyo nkuko mvuze ni iterambere ryabaye, twasanze ibikorwa byabaye ngombwa yuko n'umugwi waguka. Nkuko yarabivuze mu direction technique twaje dusanga rero hari kuhoba ukuduzanya. Niyo mpamvu ubu direction technique turi babiri, hariho na mugenzanje hariya kwizera Greta, nawe twese dufashanya kugira ngo twuzuzanye no guherekezanya kugira ngo tutumbereze neza ibikorwa by'ino sabukuru tunashike no kwihangiro nyezina. Hambavu y'ivyo rero mbone no kumenyesha yuko twariza ko tukumwe na parrain umuhetsi wino sabukuru Ngabo Leonce, mugabo ntari mu gihugu, ari hanze mu kazi. Niyo mpamvu rero no musa tabonetse hano, mugabo bino bikorwa byose abikurikirana ku mwanya n'ubu nabona ko binga bwateye imbere. Nizera ko ari karadukurikira abari live ari karabibona. Muri make rero novuga nti isango niyo 12 ukwezi kwa munani cyangwa bita myandagaro muri kino kibanza. Hambavu y'ivyo indinganizo ihari nuko mu byukuri hariho uwundi mufatanya bikorwa yinjiyemwo. Amaze kwinjiramwo rero bica bisaba yuko dutumbera ku mwanya no gufashira mu ngiro kino gikorwa bivanye n'umwanya utekanye ibindi bikorwa bisanzwe biteganyijwe mu iyo ndwi itariki 12 kubandanya. Reka rero ngira ko kugira ngo je mu ido dufate akanya kumviriza integuro ya mbere yari fishwe na Irebe campagne. Gutyo rero mugenzanje Elodie dukundane acagirwa ko atomore neza, hanyuma cyo tubandanyiriza ko murakoze. Ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kwitabira kamo twabateye. Nkuko mgenzi wanje Lenova yabivuze, akaba ari we nawe asanzwe ari event manager be na mugenzi we Greta Kwizera. Ndabashimire cyane. Nkuko rero musanzwe mubizi twatuye akamo Isabukuru Dukunde Uburundi sijya mbere muryumva. Isabukuru Dukunde Uburundi haraheze amezi agera kuri 5 turiko turarivuga mukaryumva, ariko rishikirizwa n'ishirahamwe Irebe company ndetse bari kumwe na RTNB. Ubuherutse dukora ikiganiro ca mbere kuri mwebwe abanditsi n'amesha makuru, twabashikirije tubabwira itariki ya 19 z'ukwezi k'umunani, ndetse tubabwira nibikorwa bimaze gukorwa, tubamenyesha urutonde rw'abaririmbyi bazoboneka mu iryo sabukuru, ndetse tubabwira yuko ibikorwa ari byinshi cyane kandi twifuza naboza gushigikira igikorwa cacu. Nkuserukira Irebe company hano mu gihugu cacu Burundi, turashimira cyane Ishirahamwe Dicobu. Ngira mwagiye munabibona ko hari ivyahindutse, mwava mwibaza ati mbe Irebe ko turiko turayumva ariko tutayibona kuri affiche cyangwa ku mipira ku myambaro twambaye. Ishirahamwe Dicobu sanzwe rikorera muri leta z'ubumwe za Amerika,
ryaragomye cyane icyo twokwita isabukuru dukunda Uburundi. Rimaze kugomwa iryo sabukuru dukunda Uburundi, musanzwe muzi ko nyene iciyumviro ari ca August Burundi, asanzwe ari we nawe arongoye ishirahamwe Irebe company. Rero August Burundi asanzwe nawe ari mw'iryo shirahamwe ndetse ari ryo Dicobu. Rero baramwegereye baramubwira ati kumbure iciyumviro cawe twabonye kuko basanzwe babikora twaragikunze cyane, twifuza yuko twogikorerako. Niko ibiyago vyarabaye hagati y'ishirahamwe Dicobu n'ishirahamwe Irebe company, maze ibiyago bigenda neza, ari naho hashoboye kuca hava Irebe company isubirirwa n'ishirahamwe Dicobu. Ubu turiko turavugana igikorwa isabukuru dukunda Uburundi gise mu ntoki ishirahamwe Dicobu ndetse ariko na RTNB ikirimwo. RTNB bisigura yuko igikorwa isabukuru dukunda Uburundi ubu kiriko gitegurwa na Dicobu ndetse na RTNB. Ariko mushobora kwibaza ati mbega ko hariho bimwe bitahindutse, murona ko nk'aba event manager ndetse na Joe userukira Irebe company ni bwa bucuti nyene twako turavuga ishirahamwe Irebe company ifitaniye n'ishirahamwe Dicobu. Nuko rero byinshi byarahindutse kubera ko tumaze kubishikiriza mu ntoki ibikorwa nk'isabukuru dukunda Uburundi ishamwe Dicobu. Ikintu caciye gihinduka ni itariki iva ku itariki 19 ija ku itariki 12. Ati kubera iki? Kubera ko murazi yuko ishamwe Dicobu ni ishamwe hurikiyemwo abarundi benshi baba leta zunze ubumwe za Amerika, isigura kenshi nkuko bivugwa aba diaspora. Rero iyo tariki ya le 12 gushika le 19 kenshi dukunda kuvuga ko ari semaine de la diaspora, ni naco gituma twaciye dushaka gutangurana bipfuza ko botangurana ico gikorwa niyo tariki ya semaine de la diaspora kubera ko benshi bazoba bari hano. Vyinshi rero nka Irebe company twashaka kubashikiriza uyu munsi ku mugaragaro, ibinyamakuru mwese muri hano kwisabukuru dukunda Uburundi. Irebe company izoba hafi cyane ishamwe Dicobu, muzotubona kenshi mu myiteguro, mu biganiro bigiye bitandukanye, ibikenewe byinshi kubera ko nkuko nabibabwiye nyene iciyumviro August Burundi asanzwe nawe nyene ahurikiye mu ishamwe Dicobu. Urumva ibikorwa ntaho vyagenda ivya bindi nyene bizobandanya byinshi. Rero jewe nkuserukiye Irebe company hano mu gihugu cacu Burundi, nico nashaka kubashikiriza, ariko ingene mitunganijwe bigiye kugenda iyo tariki 12 baraza kwibashikiriza imbere yuko tuza kugira ico twumva naho kwishira hamwe Dicobu kubijanye n'iryo sabukuru. Ndabashimire cyane rero abamenyesha makuru, shimire cyane abo tuzoba turi kumwe tariki 12. Nabonye userukira mu gwikomeza karanga, ndabona uri muri troupe Magaba, ndabona Pascalinda, ndabona umugwi Legimo Music bashoye gushika. Namwe bwamenyesha makuru twashimire cyane, murakoze. Baramukije Ekuje nitwa Prosper, mumenyesha makuru wo kuri radio televiziyo nationale, umuvyeyi w'ayandi masamirizi, umuvyeyi w'andi ma televiziyo. Je ndi ngaha nserukiye umuyobozi wa televiziyo nationale, habanjejwe igisata c'ibiganiro. Eko na jewe nobanza gukeza ubwa mbere umuririmbyi August Burundi yumviriye iyi sabukuru akayiha n'iryo zina ryiza isabukuru dukunda Uburundi, kuko nivyo twigishwa, nivyo dutegerezwa twese gukora, twerekana ko dukunda igihugu cacu c'u Burundi. Eko rero nkuko biri mwihangiro rya radio televiziyo nationale vy'igihugu na cyane cyane vya televiziyo, twari hayihangiro ryo gushigikira kandi by'umwihariko akaranga, byo gushigikira cyo guherekeza abaririmbyi canke abahinga mvabwenge bose bashira imbere guteza imbere gukunda igihugu canke guteza imbere akaranga. Rero nkuko abandi bose bayivuze sindabigaruka ko ishirahamwe nkuko mwabonye byahindutse Dicobu na RTNB turi kumwe mu nteguro yibanze, ni mu nteguro y'ubu, ni mu nteguro iri izokurikira, eka mbere nishigwa mu ngiro y'uyu mugambi mwiza
kugira isabukuru rizogende neza kandi rizogenda neza turavyizeye. Rero RTNB turacari kumwe, turabashigikiye nkuko biri mu nteguro canke mu ihangiro ryacu ryo gushigikira abantu baza berekana ko bakunda igihugu cyane cyane mu gushira imbere guteza imbere akaranga k'igihugu cyacu. Abo turabashigikiye. Rero nkuko kandi babivuze ego kumbura hari ibyahindutse, bavuze igenekerezo. Ubwa mbere twari ngaha nyene tuvuga igenekerezo rya 19 ukwezi k'umunani umwaka w'2023, ariko ubu hakaba ari igenekerezo rya 12 ukwezi k'umunani umwaka w'2023. Aha nyene amasaha ntiyahindutse, amasaha najyanye nkuko mwayamenyeshejwe. Namwe dusaba ko mudufasha kugira ngo tubandanye integuro nziza. Naje ndakiriye kandi ndakeje ishirahamwe Dicobu ryaje kubandanya rishigikira mbere rikaturungikira n'uwari serukiye. Turanezerewe kuba ari hagati yacu. Nuko rero mwamenyesha makuru mwe RTNB turabakunda, mwabahinga mbabwenge RTNB turabakunda, tubandanye dukorana kandi ibintu bizogenda neza. Ndaramukije. Murakoze cyane nyakubahwa usanzwe urongoye iki gikorwa kugira ngo gishobore gutera imbere. Hama murakoze namwe banyakubahwa aba journalist n'abasanzwe mukora ibikorwa bitandukanye, yaba uburirimbyi, yaba nivyo vyose biza vyerekana ishusho nziza ku gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Hama nkuko babivuze, nitwa Simeon Nkuzumwami, nije coordinateur wa Dicobu. Dicobu ikaba ifise icicaro muri Phoenix, Arizona, ariko jewe nkamba mba muri state ya Alabama Mobile, mugabo nimukiye aho coordination iri muri Phoenix, Arizona. Samuel Ndayiragije niwe president wa Dicobu kandi yabaramukije yongera ashimira gose RTNB n'abajournaliste ndetse kanatsinda na Irebe ihagarariwe na Auguste, ko Auguste asanzwe ari umwe mu ba membre ba Dicobu. Ego hama turi ngaha tumaze iminsi 4 dushitse, twashitse dimanche, kandi mu vyatuzanye nyamukuru ni kugira ngo dutegure iki gikorwa kizogende neza. Nuko murakoze. Sinzi ko Irebe yabaye riravamo batotegura ibindi bya Irebe cyane Irebe nimba iri kumwe na Dicobu, dufatanyire ko Auguste umwanya munini yawufashe kuri Dicobu cyane. Irebe yabaye yarashirikiye akabazo kanje nawe ko mwari mwatanguye indinganizo mwana depensije mwana sohoye kandi kanya akaba haje Dicobu kugira ngo turonke umuco. Dicobu yoba yaraguze ino sabukuru y'ubwa mbere wagira amatereka duheze, hanyuma mugabo abateguye ino sabukuru bagumemwe just kugira ngo turonke umuco byabaye muzo wamukoze. Reka kwishura. Reka ndagushimire cyane ku kibazo bajije Edson, ariko nibaza yuko imbere ko ndakwishura kugira ko tugire ko nohera ku kibazo ca bajije n'umufasoni yitwa Adijo. Yabaje ati mbega Auguste ibikorwa vyiwe azoza arabikora muri Dicobu bisa nkuko yahevye Irebe, ariko Auguste Irebe ntashobora kuyiheba ahubwo kuko nibindi bikorwa vya Irebe birabandanya, kuko nibi nibikorwa vya Irebe Dicobu kwabaye kubigomwa. Edson yakoresheje ijambo kugura, hajya ugura biba bigoye, gikorwa nk'isabukuru kukigura biba bigoye. Gusa ahubwo bagishimye hari ibiyago vyabaye hagati y'ayo mashirahamwe basaba yuko iyi edition ya mbere yokogwa na Dicobu. En fait hazoba ama edition, ntibaguze Isabukuru Dukunde Uburundi mu vyumve, basavye ko iyi edition yokogwa na Dicobu. Bisigura ko Isabukuru Dukunde Uburundi iracari ya Irebe, ahubwo barayisavye yuko ubu yokwitirirwa Dicobu muri edition ya mbere, ari naco tuma Irebe ubu yaciye ivaho. Ariko iciyumviro n'uwo munsi w'isabukuru muzoguma muvyumva nico umuririmbyi Auguste Burundi. Rero ivyo biratahuritse nkuko twari twashikirije ijya mbere, aha twaravuze yuko hashobora no kuza ministère ikavuga ati dushaka gufata kino gikorwa mu ntoki. Auguste afise kugitanga bivaye n'ibiyago bagiranye,
uko aho mumvise ibiyago ashaka kumbwira ati tubwira uburyo uriko urakoresha gira uku rero hani ivyo biyago bihaba hama kabwe ati iyi edition reka muyikore ariko isabukuru kuko isabukuru dukunda Uburundi iranditswe kandi ryanditswe kuri Irebe company ryanditswe kuri Auguste Burundi rero iyo haje unabwira ati burya rero iki iciyumviro cawe nashaka kugikorera ku Auguste Burundi yarashimye ibiyago vya Dicobu ari naco gituma yayibahaye iyi edition ya mbere bayikore Dicobu mu biyago nabo bagiranye bashatse ko haboneka Dicobu uruhande rwa Irebe byo ariko bavuga ngo Dicobu plus Irebe ari naco gituma mubona ko ari Dicobu ariko ico nababwiye Dicobu yakoreye cyane no mu co novuga contrat bagiranye harimo yuko batazorenga kuvyiyumviro vy'umuririmbyi Auguste Burundi aho naho ni kuvyerekeye yuko Isabukuru Dukunde Uburundi itegerezwa kuba akaranga 100%. Unice tuma n'abanyamahanga twatumye ko bazokorera ku ciyumviro Dukunde Uburundi. Ikindi naco nuko yuko mubona yuko ahanini team itahindutse ariko Dicobu ishobora kugira ico yokongeramo. Ikindi naco nuko iciyumviro c'umurimvyi Auguste Burundi cagumye ari kindi nyene Isabukuru Dukunde Uburundi no gukundisha abarundi n'abanyamahanga. Ikindi naco nkuko twagiye babagiye banabisigura ni vyinshi cyane ariko naganda abwiye yuko kujya twabibashikirije Dicobu ahubwo yaje yuhira aho Auguste yari ivyo yari karakora ari naco gituma yamusavye ati iyi edition ya mbere bidasobanura yuko ejo bashaka no gushima bavuga ati bukumbure reka n'ayandi ma edition ariko bidasigura kandi kwicumviro kicakireka kuba ica Auguste Burundi rero nibaze yuko ngerageje no kuvyishura ku nico ari kurabaza wewe na Adijo ibikorwa vya Irebe Auguste arabibandanya kuko no mu bizoba bimuzanye wewe mu Burundi azanywe n'igikorwa ciwe nubwo Dicobu yagishimye agiherekeze abone kigeze ku musozo kigenze neza kandi hariho nibindi bikorwa vyinshi bizoba bimuzanye hariho gukorana n'abandi banyakaranga ndetse nibindi bikorwa vyinshi bimuranga nk'umuririmbyi umunyakaranga Auguste Burundi ni vyinshi cyane ndetse n'ivyishirahamwe giwe Irebe company murakoze none hari ko mwabise muri semaine ya diaspora hari wundi umuntu mwateguye azoza avuye hariya atandukanye na Auguste azobaje muri ibi biteramo ico no vyishura ko nuko ko mu vyo Auguste yari yateguye ibice 100% ntitwifuza guhindura ikintu na kimwe kuko Auguste asanzwe ari umumambre wa Dicobu natwe twadusanzwe dufite iciyumviro cyo gukomeza karanga muri 2023 nico giteramo twe twahinduye nkuko president bivuze tuve muri musique kuko musique twarakoze umwaka uheze duhindure tuje muri akaranga mugabo turi muri conference aratubwira ati rero jewe nanje narabiteguye uva ntitwosha dukora ibintu bisa kandi nsanzwe ndi mu membre wanyu ho caba confidential ceboneka ati mboko tuvyumvikanye uko reka twebwe dushe dukordone ico gikorwa cawe tubandanirizaho hama kubo abandi twozana hariya murabona ko nitariki twayihinduye hari ivyahinduwe n'ubushikiranganje murazi kare ko twakora rusumendo ya diaspora mu kwezi kwindwi wabana bahise muri août biceboneka yuko vyoca bigorana cyane kuzana aba artiste benshi mugabo mu artiste tuzi yuko adashobora kubura bitavanye n'akazi kiwe ni Don Bright kuko ujyasanzwe ari umwe mu batsindiye wagashimwe gakomeye mu ba artiste beza bakoze neza bari abimva mahanga rero ujya ari open umwanya wose avuze ati jewe nzoba nipfuza gushika hari uturizera yuko ashobora kuzoba ari muri iki giteramo ariko ku bandi batandukanye ntabwo turakonfirma babonetse tuzobamenyesha baba abanyamahanga bavuye muri ikaze tuzobamenyesha kuko turacafise nk'indwi zibiri cyangwa zitatu zo kubandanya tubaha amatangazo cyo gituma bari ngaha nk'abo musanzwe muzi muzobandanye mubakurikirana bazobaha amakuru nuko no cishura hama ku kibazo cyabajije by'umunyakubahwa yatubajije ati Dicobu hari akabije
mwazanye kiyongera kuvyo Irebe yari yateguye kuko iyo umuntu agomwe ikintu arafise iyindi nzira aba yabiteguyemo twosaba yuko muvyitega kuri tele muvyitege kuri tele nagaseke murakoze